chose muga apana ko nchemiza ubuzima bwanje bose muri music kuko franchement ariko ndakubesha abaririmbye mu Burundi turakenya ndabeshaga feedback mugabo no mu boss uraba ariko urarindaho nyine yaje amen muravuze na support kwera ko sometimes birabava ko feedback murabizi ko benshi baraza nga kuri micro akatubwira ati je natanguye umuziki shaka abakobwa shaka usanga nawe mu gutangura gutamba cyangwa gutangura kudija washaka abakobwa c'est vrai ivyo nivyo mwese muravyemera byarashaka hari ababikora bishakira buzz Ega ahantu hose nta Mve cameraman ngo ni kawaida Ega ahantu hose ntabura abantu baza mu kintu cyose muzokora ntihazobura abantu baza kwidumbamwo apana abakobwa abantu bidumbamwo batari bakenewe kujamo feedback ntiyarashaka abakobwa oya yo wewe ku staff isubu abakobwa oya vema Jesse donashatse kuvuga ntawe na nako mama yakwise gute oya ishanda bwiye izina ryawe mubwiye ko mama wewe yamwise oya non en fait en gros nkuko nakubiye ko je wavutse ukijijwe yego nani muragwa okay ukijijwe witwa gute ukijijwe witwa gute izina ryanje nitwa Olivier okay and then wewe odi Filiberi je biranze bakunzi wa Magic TV mumeze gute muraba murakomeye kuri micro ni Rukundo Ange Minusho nko mumenyereye hama igana cuno musingi iganiro ngira nkora n'ivyamamare mu muziki ndundi ni mu DJ akomeye cyane muzi ngaha ndibaza abantu bose baramuzi abantu bakunda umuziki cyane cyane bakunda Runtown DJs muca mumenye uvugwa cyane bariho aba Runtown mugabo hari uvugwa cyane niwe turi kumwe ngaha hama turi kumwe n'umudancer akomeye cyane umuntu yarenge n'ivyo kubatamba ubasigaye ategura n'amakonsa yunje gutamba no kuvuga ni ivyamamare bibiri mu bintu bitandukanye still muga turi mu muziki ni nawo watumye baza muri Magic TV reka tuwakire murahawe ikaze murakoze cyane kumenga sio mwari muri navuze umwanya munini je rusakaye intro kari karyoshe yagusubiye baciye ngotwa n'umusubizo muturyoshe ngativuma ibintu nabandanye hariho nabeshe oya ntawe beshefre feel bite urameze fresh meze bon sana nawe listen nanje ndameze fresh ndakomeye cyane ndashima umukama ego nawe ni sawa sawa cyane kandi ijya mbere dukoranye umutipe yahora yankasha agaca akorana na keke nivyo igihe cyose nayo afise akanategura keke n'igihe ashikari yabajije yarabuze no Jenny keke twari en contact ni keke twari en contact umva Minusho twari en contact mama nawe umengo umudada ari trop sérieux adakunda kuvuga nakunda kuvuga kandi ukabona abandi twakoranye kandi wanashima jewe twarigeze gukorana ikiganiro kimwe ntiyavuga sana nawe umengo ari afise zajiri un peu trop sévère niko rutamvugisha n'ubundi still n'uwo musi mukabona arabaye muri interview ukuntu menga sinzi yashaka keke reka ndamuhanura akantu kamwe gusa ukazobona imo muri calme yivugisha izokuvugisha ari nikana arindiriye premier pas nta kindi bro nizi none no hariyo imome ububona visage yiwe ati karibu nindi momu ubona visage bro tekitwa uraze momu yaguca cyesaba yuko uhombesha kugira ngo uyironke turatangwe guhombesha na interview aratangura okay reka renda bon nabibabwiye ko bazanye n'umuziki nego baratamba baradija ariko bazanye n'umuziki ahanini duhereye kuri Feelbite hari ikintu kintangaza cyane kubona umuziki uri kurawujamo cyane hari umunsi twigeze kukuvuga hari ikiganiro twacu umuziki twavuga ati Feelbite ari uwo twari kumwe biri muri Siren bacavuga ati Feelbite yambara imyambaro ibiri tumuzi mu myambaro ibiri ati abantu benshi bari ko baribagira ivy'ubu DJ Feelbite asigazwe mu muziki cyane uja mu hit usanga ibintu byose genre ubahanini turiko turibagira kuri umu DJ ukuvyakira gute bon je nibaza yuko sinabwa byumviye muri yo way gusa quelque part hariho ukuntu muri amezi 6 aheze ndi mu muziki cyane gusumba mu bindi donc je cyo nkora nuko ubu mu bisanzwe ko mari ibintu bibiri birinjira namwe iyo hageze rero ibihe by'ibiteramo niho ucubona ko niho wibuka ko ndi mu DJ mbwa muri kino gihe ko katabiteramo ariko biraba donc umubona le côté umuziki ndiko ndakora ya nico kintu kigaragara cyane mugabo sino ubu DJ c'est la base yego wow Elise hari ukuntu
mu muziki kenshi n'abaririmbyi natwe bw'abajournaliste tutotora amakosa umuririmbyi cyane ku ndirimbo basohoye abantu kenshi bakunze kumva yuko indirimbo ifise akantu katameze fresh cyangwa itaryoshye n'abantu batamba n'aba DJ ndabesha ego yantubeshe from kuko bon le temps va passer mu muziki mu mwanya muremure cyane mwe murumva cyane utuntu hanyashiramo aka kantu voilà c'est ça quand on nk'umuntu atamba akoze nk'umuziki kenshi ni c'est rare bi atera squat nico kimwe no mu DJ akoze umuziki c'est rare atera squat cyo yumvira rero ubu naho mugiye hamwe bizogenda gute mve cyo biza ari ibintu birenze nibibaza nawe cyumva watanguye kuririmba ryari je natanguye kera bon natanguye kera vraiment gusa nabigira compassion ko je narabaye umukoriste vuka mu muryango w'abakizwa ndaba umukoriste then hama uragwa reka mama nakumva azikore wewe mukristo oya boya iyo dossier muri abaraziko baramaze kuyakira urumva bon yarateye inkorane muhira oya bon sinaguye compter imana ndayizi kandi senga imana donc c'est croyance c'est essentiel ama then ngize impejeje amashuri no nakoze indirimbo yanje ya mbere hari muri université umwaka wanje wa mbere nakoze surutsa wanashima twicara ku ntebe imwe n'uyu unyi mukore yo kwishuri ego muri université and then juste compassion ko je nabikora nk'umuntu nyene kubera bikunda indirimbo iraryoha abantu barayikunda ndavuga ni bon moi je vais continuer compassion hama ibizoza mu nyuma we never know quoi voilà donc natangura uvuga ko natangura kurimba neza muri 2016 okay ikibazo cangira kuri mwese muri babiri kubera iki mubizi mukorera mu muziki murabizi ko umuziki abarimvyi bacu baridoga nta mahera arimwo ntaki kuko imwebwe muguma mufonsa kandi mwari mwaronse ahandi hantu mushobora kuza muragirira bamwe bamva ati reka dukora umuziki impamvu ni ya ntangure cyangwa ubwo bon icyambere nkuko bivuze tuvuze nko ba artiste nk'ijana bo mu Burundi navuga ko ababeshejwe n'umuziki bo bari nka 2 cyangwa 3 urumva hari abanye babayeho nyene me umva ubuzima bwa struggle bugoye donc then twebwe je nk'iciga nari ndabizi ko naje niteguye je sais bien que mu muziki y a pas grande chose kuko music ni entreprise ushaka kwikorera muri entreprise y'umuntu umwe entreprise saba toute une équipe urumva ushaka umuririmbyi umupromoteur umuproducteur urumva ugire vyose c'est pas possible kurumva cyo navuze ni jewe nkuko mbona nga yego igituma nakuye ko music ndagira compassion nuko nzi yuko dans le Burundi c'est pas facile franchement je suis akubesha bon il est vrai pour le moment hari abantu bambwiye ati essayer de foncer urabe ko bigira carrière mais si choroshe nakubwiye c'est toute une équipe tu dois bâtir un empire kugira ugire umuziki uri ntushobora kwikorana wenyine menshi deja mbuze ni ngoma ndabigire carrière ntegeza kwamse nk'abantu nka babiri nabse nk'ikintu nk'iki kiwanje ntegeza kwamse umuntu ari charge kuvuga amakuru wanje ari charge kugira promotion y'akazi kiwanje urumva hama ivyo byose nga mu Burundi si cyoroshe ibintu samaya tu vois n'ama company yo ngaha c'est pas facile kugira baguhe ikintu cya sponsor donc that's why nakubwiye ko je nabigira compassion ko par exemple même si nkora umuziki je ndakora ndakora kandi sinzi gukora ikintu kimwe j'ai ma licence bon music à part nuje ngamvuye ku kazi baza feel bite igihe twagiye muri interview twagenda muri interview tunzakora msi machine kuko shatse kukubwira nti uri kurigyohera style non c'est pas style ndiko ndigyohera ni passion ndabikunda mugabo je vais voir si ça peut donner quelque chose mugabo pana konchemiza ubuzima bwanje bose muri music kuko franchement nako ndakubesha abaririmbye mu Burundi turakenya ndabesha ga feel bad mugabo no mu boss ariko urarindaho nyine yaje amen 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 ta bo mugabo ugirageje kubishiramo inguvu nishaka kabaje ngo mandabishiremo inguvu zanje zose nta kintu na kimwe kidahemba nta kintu na kimwe kitazana ababyita gute mu Kirundi nta mugoda kiza kiretse wo kuroga voilà c'est ça mugabo nakazi kari so hard biragoye urumva mugabo
donc je nshatse kukubwira c'est pas que ma vie c'est de la musique Yeah. donc haza kwanza kubikunda hama de deux hakaza izo zindi stratégie mvuga ati how music ishobora gutuma mbaho mugabo sino apart ça ndagerageza nyine gukora urazi ubuzima bwa BJ Yeah. tegeza gukora so Nuko hard bimeze vuba. Yego reka twumve feedback nawe byatubeshe. Bon. Oh uri boss. Byatwumva. bon je nibaza kuri ico kintu umuziki d'abord wabaye nk'umuhamagaro Aha. kuwukora Aha. ukumva ko ushaka gukora ikintu ntuzi impamvu wifuza kugikora Yeah. mugayo ugerageje ubona wikoze biryohera abandi Yes. so du kubiheraho hama après hariyo na réalité rero sasa umuntu ababayemwo c'est-à-dire kwa kuntu witanga uko ushoboye kose mugabo nturonke agafaranga nkuko vyategezwa kugenda so du coup c'est décourageant mugani baza yuko vyose mu buzima c'est une question yo gufata ama risque business nta business nimwe udafata ama risque Yeah. haba hari uvuga ati naho nza kugira ibintu ibi ndashobora guhomba byose bigapfa ndashobora gura umuduga ugatembagara wose hariya bikaba birarangira Imaze indwi zibiri. so du coup n'umuziki kubera ko tutawufata kubera ko haracigiye kirekire tutawufata nk'akazi Yeah. tufata juste ibintu byo kwiryohera ukuryohera rero nta namwe bishobora gushikana mugabo wifashe nka business ukavyinvestisamo je ndi sure hasa Haburi iki kugira abarundi none babikora. habuze iyo investissement nta kindi habuze juste umuntu avuga ati Berry Music ingonda gushire ngaha hariyo budget yawe yaya anye with design nuku Olege nuku Trezor Rapid Boy nuku Olisa Feel Bite amafaranga ngahe Yeah. cyangwa badufate uvuga ati okay je ndaguhaye 10 million nk'umuririmbyi wo kwiteza imbere gute muri kariyeri yiwawe cura abantu yegereza nakarazi guca arazubwira ibi nakarazi kugira ibintu uko karabivuga ukamonta equipe yiwawe nizo bintu bibuze nico gituma tutavansa chaque fois dutera pas imwe imbere ubundi mwanya ugasanga dusubiye inyuma Yeah. c'est vrai donc cyo dukwamira ngaho nyene ni cya kintu cuko ni business mugabo business nta investment dushiramo kandi ntituba turi prêt gufata ama risque niho bipfira Hari n'irindi kosa bakunze kuvuga ku baririmbyi sinzi ko mwebwe babiryo mwaba murigize usanga muhitamwe ama management atariyo ugasanga afise nk'umujournaliste akora kuri TV online canke ku radio ngo niwe manager wiwe aho umuririmbyi ngaho aba yashizemo igiharuro ikihe non mu gihe tuzi ko mu bindi bihugu nta muntu ashobora kubera umumanaje umuntu deje adafise kwanza uburyo uburyo canke n'ubumenyi voilà ubumenyi n'uburyo bukwiye kugira ashobore kugira ariko aba manager bo mu Burundi presque bose usanga sinzi ikintu babona kenshi mu journalist ugasanga ngo mu journalist ni wari manager we nibaza ko ni kwa kudatahura neza umwuga wacu yego umwuga wacu yari yavuze karengo hari umuntu bavuze lisango byo ko umuntu usanga umuririmbyi ngo akore byose abo umupromoter abiki nivyo kunda deja na jewe urana gukora ubu DJ no gukora umuziki hari igihe nsanga byambanye byinshi cyabibaza rero hagiyemo gupromotinga hajemo gutamba olisanyigishe gutamba kugira cyabe birebire mugabo biba bigoye umuziki uri kuraba gutyo nta mahera ugira canke gusubira inyuma bivuye kuba aririmbye hanini murafise pourcentage nini abandi bakagira ga pourcentage gatoya turabarenganira turafise nk'uruhara nivyo bon umva ntaguciriyemo par exemple wavuze uti ngo kugira umu manager wawe umu promoteur donc hari cyo feedback nawe nyene yavuze urazi mu bisanzwe kugira ugire umu manager tuza kuronka umuntu mu mutwe aciye ubwenge cyambere gusumbaho ari fort en communication en marketing urumva amenye ingene azokudandaza même muri management ya harakene kugira umu psychologue ego beshi mugabo bose abasanga ari ibibazo ico kintu rero ngambo buru nk'ivyo feedback yavuze c'est pas facile exemple jewe mama tuvuge avec un peu de chance ndafise ibindi nkora exemple fata nk'umu jeune akora umuziki jewe nta mahera afise umva byose ni kugatwe kiyo wanashima hari n'amahera muri studio muhiri wabo acora mama urashaka kuncorera je muri studio voilà en plus de ça il est fort il est talentueux aririmba neza none bibaza nk'uyo onye aronse nk'umu journaliste juste ambia ati moi je suis prêt à t'aider franchement à un moment mze murabatahura c'est vrai mais uraziko hanze nko muri kino gihe hari abantu abaribo bahemba aba manager
akabahemba Eh. nk'uyo onye usanga afise nka kontra nk'igikampuni giteye ubwoba Yeah. caramufashe kimaze kumuha ayo mamiliyoni nk'uko Philbert yavuze nk'umuntu avuga ati je te donne 10 millions Eh. essaie de voir où investir mu muziki wawe là arashaka guforma team ikwiye none nga mu Burundi niye company izoguha 10 millions izoguha 15 millions idafashe reka tureke iyi nouvelle génération idafashe mwabe mwakera urumva nabajya bakera barazironka mais si n'ikintu zifatika turaba rero aba nouvelle génération franchement c'est pas facile uvuze ngo ikosa ahanini riri ku baririmbyi il est vrai barafise part mugabo en gros je nibaza yuko turabuze na support y'igihugu murabuze na support kubera ko sometimes birabava ko Philbert murabizi ko benshi baraza nga kuri micro akatubwira ati je natanguye umuziki shaka abakobwa ouais c'est ça shaka usanga nawe we mu gutangura gutamba cyangwa gutangura kudija washaka abakobwa c'est vrai ivyo nivyo mwese muravyemera hari ababikora bishakira buzz rega ahantu hose nta cameraman ngo ni kawaida rega ahantu hose ntihabura abantu baza mu kintu cyose muzokora ntihazabura abantu baza kwidumbamwo apa n'abakobwa abantu bidumbamwo batari bakenewe kujamo Philbert ntiyarashaka abakobwa uyayo wewe ku staff isubu wewe abakobwa oya vema Jesse zonashatse kuvuga ntawe na nako ndavuga par rapport y'ukuntu z'abamana z'umuziki usanga babijamwo hari abantu babijamwo batazi ico baje gukora bazi ngo nukuja haje imbere ukabaza abantu titondele amatuziendele ukibaza ngo nizo zonyene Apple tarimo ibindi bintu byinshi biba biri inyuma hariyo struggle nyinshi ucamwo so diku abantu rero ugasanga barabijemwo bitari bikenewe kandi mu myuga yose hari abantu bidumbamwo ugasanga ntibari abo rero nako navuga sino abakobwa mpama turabakunda abamama bacu turabakunda abasista bacu turabakunda ntituko turavuga none bose n'abamama bacu bakora umuziki tiko tuvuga abakobwa mama bacu barakora umuziki mama baraskura bakora umuziki nazobareze ndabizi voilà niyo example rero nako navuga tuvuga abakobwa barakunze no kubicira ama carrière mwebwe bah ça c'est vrai icyo ndamukundira aravyemera cyane no je nanga kubesha ivyo Philbert ni wabihari ivyo mugabo urumva bica bivana n'ingene na objectif ufise mu buzima araba afise abakobwa no hari umuntu afise objectif yo kumenyekana kugira buzz yo kwita ama views and like mwabonye naka yarenganye ukibagira yuko imyaka nisubira inyuma par contre iguma itera imbere urumva tu as plus de meufs, tu fais tout ce que tu veux, mais par après, umuri amgatu. Ari kintu navuze kare, navuze yuko umuziki ari business. Hama business kugira ngo ushobore kunguka, urashiramo discipline muri business yo kurakora. Iyo hatari discipline rero, uzumva ati ngo je nako ndondera ibi, nako ndondera biriya. Kuko harimo discipline muri business yo kurakora, objectif iri clair. Shaka gushika hajya shaka kuba mfise inoti nkiya naka irenze nige umaze kuri discipline rero ibisigaye byose ntibishobora gusamaza ashaka bari ntibishobora gusamaza icyo nababwira aba DJ mushaka kuja hamwe mumvise secret ya Rantown igituma iguma yagafasha ni discipline ahantu hose yego discipline of course hari n'ibindi biza après kugira objectif shaka gushika ko mu buzima okay kuko je ndakunda umuntu turi kuwa kangahe turi kuwa kabiri yamaze gutangura kwiyumvira kuwa gatanu icazokora kuba proactif anticipe kavuga ati je ubuzima mfise si bubi canke ni mubi muganda ndashaka kubuvamo ndashaka gutera intambwe apana ndashaka gutera intambwe tugiye kuvyerekeye abadanseur nabo kujya kuntu nabo bidogera baririmbyi ubu uri vyose uri muririmbyi uri n'umugabo bimeze gute uburavye ngo nibadushira mu clip ni turakora ama challenge nibaduposta bijya bintu navyo umva nga mu Burundi turacafise problème ya communication c'est problème ya communication dans un kera abaririmbyi bashaka kwidogera abadanseur ati ntimutambe indirimbo zacu hari ikintu je na nyeshatse kuvuga kuva kera dans un mu kintu cha entertainment en tant qu'artiste hari ikintu cyitwa inspiration udafite inspiration y'ikintu umuhamagaro peu importe no udoda mu mutwe utaciyumvamo hari igihe inspiration iba motive urumva c'est vrai urumva hari n'ikindi kintu ariko ndakubesha gushika kino gihe twebwe nibaza yuko nga mu Burundi Tanzania barafite style yabo ugiye Tanzania urumva ati abana ba Tanzania ugiye Kenya n'abanyarwanda baramaze kugira style yabo abakongomani baramaze kugira style yabo mugabo mu Burundi yari on est touche à tout hose on est touche à tout en même temps quand tu sanga
c'est vrai murashaka kwirefera mukaraba ibintu bigezweho mukavuga ati kiragezweho tugikore kugira gishike nini wacu mukagikora mu yandi mahanga c'est vrai mugabo tegeza kugira touche yanyu kuno haryo usanga à l'époque franchement indirimbo zini wacu wasanga umengo hari ikintu zari zibuze kurumva hari agatushe somehow kari kabuze kurumva bice bivangana niyo inspiration usanga c'est trop difficile kubatamba n'ikindi kintu naco cyo ona nakibona kindi naco iri côté kuba danseur kuko turacafise problème ya communication ya support urashaka kuja gutamba Diamond Chris Brown franchement nazo kugera meyo kunaba nuko niko bimeze mugabo utanga indirimbo ya Free Bite twaricaranye hajya kwirigara usanga ni ya problème ya communication never know kugira hanze bakumenye utegeza kwanza kumenyekana ngaha mu Burundi urashaka guhura umupeti kuri IG afite aba followers agize challenge akubita ama million ama views ngamubwiye ati urashaka kungirira challenge wanje no jamais nashaka kuyikugirira aze kugirira Chris Brown ni kubera kinoni kibazo ni ya manque ya support y'abarundi akagusaba ko badansa umufisi yo manka uremera yuko badansa c'est vrai n'ubundi nivyo nariko ndakubwira ni ya problème ya communication kuko byose gani entertainment yose ni business uratamba kugira uronka amahera ba kugira uronka ama views rero abantu bakunda ama views ubustar nukuri ahaciye hose bamuvuga mbwa ugiye kuraba umva ubuzima bwiwe franchement nta pas grand chose tu vois Natali reka tugende kuri Hombesha indirimbo ifisemwe abakobwa beza indirimbo ifise ama image meza urakoze indirimbo ikindi kintu nabonye bambaye neza harimo abantu b'abasirimu hari ama clip tumenyerenga zone umukobwa azanye urujinsi ibintu ntazi harimo abana b'abasirimu abana basa neza byo bana mwabakuye Nerisi yabazanye Tomboza nibo bazanye baba ndi mutambana vraiment harimo abana beza batamba neza isa neza vraiment big up kuri jya ndirimbo sinzi ko mufite icyo muyivugako kugira abantu bayumve bon je cyasanga ndiko ndavuga vyiza gusa icyo twabivuga ko bwa mbere na mbere nuko ari indirimbo iryoshe kandi boja kwiraba urumva ntibatangwe nibasimbire kuri YouTube muiteresaje muitambe mudona ama challenge turayarindiriye nigira ura ama challenge orisanga ibaze no attends deja barimwo bose barazi gutamba ni bazikora we challenge kirategurwa nkuko nabikubwiye reko ndambwira na Free Bite byo bisanzwe sinkora umuziki gusa ari ibintu by'akazi bandimo to organize ibintu genre biki c'est pas facile mga challenge en tout cas ejo irashaka kuja out kandi hariho ka envelope twateguye uzayigira bien azoronka ka envelope yeah en tout cas vraiment ndirimbo natambitse ndirimbo nziza vraiment big up sana merci beaucoup merci cyane iri kuri YouTube gusa ego bon nashyize kuri YouTube pour le moment izindi platform nariko ndagerageza bimwe nababwira kwegeranya abantu nka babiri bomfasha kuzishira kuri andi ma platform bari ikintu bariko barakora and then after bimaze gutunganya uburyo bubonetse bariko barabikora nzozibona za Boom Player Spotify ndiko ndakrea ama account bariko barayankorera nzoca muyibona ko hose iri kwa Olisa ego mbega utahinduye izina ngo witwirinde ry'abastar Olisa nyene mama yakwise gute oya ishanda bwira izina ryawe mubwiye ko mama we rero yamwise Olisa no en fait en gros nkuko nakubwiye ko je wavutse ukijijwe yego nani muragwa okay ukijijwe witwa gute ukijijwe witwa gute izina ryanje nitwa Olivier okay and then Weori Filiberi Dirazi and then kubera ukuntu ari nkijije franchement je nari nkijije si blague akantu kose nirigara mudekonye mwaza mu ko ndasenga pembere musaba imbabazi Imana abaniga bacavuga ati ko Olisa cyarivanga nari muri 6e ndabyibuka ndije kugira tu warasengera amaniga franchement kera même before tugitangura gutamba turapeti mbere ko tuja kuri scène nije nasenga wow byose nani buracabigiye bon ego mbwa pana cyane bro avaye gusora clip urasenga n'abajyo nabijya bisusubira babinyonge neza nta kubesha harane pasi sinagiye gusenga umwaka wose reka tugare kiganiro urumva twitego tujya sant tuyikure no erega umwaka urawumara utagiye gusenga ça veut dire ko abanga bigoje baje gusenga bakora ibya birenze umve rero nuko bagwa wavyumvise
bangahe nuko bagwa nuko nyene utangura kuraba abandi no siko ndaraba abandi kweri kundaba ko cyo tumavuze ugira imana mama wa yenta kunazira nukuri kwimana umwaka wose oya turabe dukure korisa reka abaye yo gusezera abantu mutubwire ahantu bashobora gukura ibikorwa byanyu hose amazina cyane cyane no kubaraba rega hari aba baby yaje bashobora kuvuga ati abatipe n'aboga tangura kuri umustar ngakomeye uyu yararenze iyo ngira sanzwe banamwandikiye babwire abantu nze yawe je no munsi vraiment bon umviriza take position position barayifashe sana mwana natushizemo ibindi bintu wazi kwijya ya mbere tuyumvirije ngiragaragara gitangura usanga uri kurongereza mwo iyi mwumva ni remix usanga uri kurongereza naje nawe mvise la fois muvumengo umengo ni complet voilà kubera ko umaze kumva ibindi vyongeye ko après aravyishe vraiment ntuzosubire yes nako navuga ko abakeneye kudusupportinga ibikorwa byacu ni ama account yose ku mahezo sociaux hose ni DJ Feelbite hose nuko nyene wandika ukaca wirabira clip nshasha mixtape nshasha byose bishasha birahari ndiko ndabitegura yes safi amajewe naje mvuze ama platform yose hariyo ntafise je ja Facebook au lycée en liste Instagram au lycée en liste ahandi ni he naho nyene TikTok Twitter reka ndabashimire namwe mwaduhaye umwanya wanyu tubavuga ko tubakunda cyane hama mwabumvise abahungu banyu nabahungu batoroshe uko nabibabwiye ndanabisubiyemwo mukagenda muza gutangara kuko mugasanga ibikorwa vya Feelbite kuri YouTube yiwe mukaja kwa Olise ndazi ko mutaza kugira irungu hariko ibintu byiza cyane ndababwira ko ndabakunda cyane merci beaucoup ciao merci